byamenyekanye ihiganwa ryageze ku musozo ni ngaho muri Amerika ihiganwa twagumye tubabwira rya Dicobu Music Award uno munsi uraza kumenya ni bande batahukanye ihiganwa ariko nkundira kwanza ndakuramutse nongere ndamutse na mugenzi wanje Alan na mahoro nikaze cyane adijo na mahoro jemeze neza urona ko ari Sunday y'imihezagiro aho abaririmbyi bagiye batandukanye aba Miss batandukanye bari kwaratana imitwe ngaho muri Memphis Tennessee ubona yuko iri joro twaraye dusozereye ryo kuwa gatandatu aho muri Amerika nabo baza bageze mu masahani baza yuko barasinziriye bararyamye ubona yuko ibintu bimeze neza cyane adijo urabona yuko abaririmbyi ndetse n'abakobwa bajya biga imibeza b'abarundikazi basanzwe bari hanze y'igihugu naho bamwe bacavukiye mu Burundi urabona yuko baragerageje ukabona yuko tumwe mu video baza baracisha mu kirundi naho kitari neza cyane twaravuze yuko duhezagize imihezagiro iva ku Mana dusabira imihezagiro iva ku Mana abo bose bagerageza kuvuga ikirundi ya dijo naho baba batakiza ariko bakerekana yuko bakunda Burundi n'ikirundi n'ibikorerwa mu Burundi hari wavuze ngo muri cya kiganiro twakora na wundi wa tuvugane ariko aravuga ibijanye ngira baramubise ikirundi ciwe hari wavuze ngo hari abantu bavukiye mu Burundi n'abandi ku Burundi bwavukiye muri bo nibaza yuko abantu Burundi bwavukiye muri bo shout out kuri mwebwe Dicobu Music Award ndetse na Miss Burundi 2022 muri USA ubona yuko abushimwe bwaza bwatahukanye abagiye babigenewe canke abahezagijwe amahigwe n'Imana ikaze cyane mu kiganiro cyacu ndetse ucibandanye ukora subscribe emera kwisangiza wenyene ikaze kandi nkuko rero twari duhejeje kubibabwira na mugenzi wacu Alan yakubwiye neza yuko barashimye kuja mu higanwa ry'abarundi nuko bakunda Uburundi nuko bazi yuko Uburundi bafite ikintu bashaka mu Burundi nubwo bavukiye mu mahanga ubwo rero twatanguye kuva igenekerezo rya 14 ngo dutangure turabatora nkuko nyine twagiye tubabwira uko amatora abandanya nubwo byafata ibice 200 gusa uno munsi rero nkuko babivuze igenekerezo rya 28 ihiganwa ryaciye rigenda kujya nyene baravuga uwa mbere baravuga ndetse no mu bakobwa ndetse no mu baririnzi watahukanye ikibanza ca mbere sinzi ko twogira ko tunabibutsa abari mu higanwa yari Don Brighter hamwe na Young Speed aho ni kubaririnzi Paterne HP Diza Desire Dikash hamwe na Kokoda Daddy Face MT number 1 uko biri kose haburana babiri agatsinda umwe niko bimeze ya dijo ku ruhande rw'abakobwa no byari byifashe gute ku ruhande rw'abakobwa naho hari Leya Ndayishimiye Joyeze niyo kwizera Jacqueline Maombi Tere Kanyana Emeline Yop hamwe na Elina Niyimpaye Georgette Nibigira Viviane Sinzoyiba Imani Estera abo bose bari mu higanwa mugabo ku munsi wejo haramenyekanye umwe muri kategori zose ariko dijo niko imizi haburana babiri hagatsinda umwe mbega muri ya miduga myiza imeze neza ya miduga ivala amamiliyoni 80 n'indi vala amamiliyoni 100 wibaza yuko ku ruhande rw'abaririmbyi byatahukanye nde bihejeje kuba mu kanya isase ahubwo tugicengaha ubwo turiko turabashikiriza no makuru nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Tennessee bahejeje gutana mu mitwe abaririmbyi ambese bahabanje kuba performance z'abaririmbyi bose bari muri iyo kategori y'umuririmbyi mwiza w'umwaka canke umuririmbyi yaronse amahigo yo kwitwa Artist of the Year ubona yuko n'imbere yuko Miss Burundi USA bamucyagura 2022 habanje kuba performance imeze neza ariko wa mu special artist nawe yabanje gukora performance imeze neza ndetse n'inyuma yuko bahejeje gutanga ubushimwe yakoze iyindi performance ari kumwe na band yiwe mbega dijo warubizi yuko Kakabone afise band yiwe hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni bintu abantu bibaza yuko Kakabone agiye hanze ngo yarahagarikije umuziki mugabo ngaho ushiye kubona urabona yuko yashoboye kubikora neza nguretse yuko yari yaje guteramisha abantu yaranajejwe no gutanga amanota kuko ibintu by'umuziki atavyibagiye ntiyavyibagiye na gato dijo ariko sa n'uwibutsa naho ku ruhande rwa kabiri hariya muri Tugumane tutararonka amakuru ameze neza nibaza yuko nabo nyene bagerageje gukora ibintu bimeze nk'uko hari music ya playback ndetse hari na music ya live ubona yuko mu mpande zose aba diaspora abarundi bari hanze y'igihugu bariko barabyifatamwe neza cyane mbega ku ruhande rw'amajwi mbega ku ruhande rw'abashoboye gutahukana ubushimwe byari byifashe gute subscribe again tumira amate tugaruka no kugira ngo tubibutse mbega bari bande bari mu higanwa turashiramwo bano bantu kugira ngo tugaruka tubabwire uwatsinze ninde Dicobu Music Award 2022 candidate number 1 Sacramento Paso Ziza Desire number 2 Pattern HP
napata shida jua. Number 3. Sana mazi yumusarara. Empty number 1. Yami sumba sosere. Numbura mutsu. Number 4. Young Speed. Number 5. Ubuzima burutinya maikendi. Room Bright. Nakalebe munizito kuliko maji. Number 6. M. Number 7. Number 8. She's my beautiful woman, Dikash. She's my beautiful woman, hey. You're my African lady. Number 9. Daddy Face. Ego reka dutangure cyane cyane kuba Miss Burundi USA kubigeme ku manota neza na neza wabona yuko ari ibice 200 mugabo sivyo byaharugwa cyane urashobora kuba ufise amanota arenze ngaha bagutoye cyane kugira ngo bahe abakunzi babo canke umwe wese avuge uwo yipfuza mugabo rero ngo kujya kibanza kuko bashaka umwigeme afise ubwenge abimerita kandi ibibazo ubazwa kugira nyene babone yuko umerita ico kibanza rero ndayishimiye yarari ku kibanza ca mbere ku manota meza amajana 950 na Joyce niyo kwizera yarafise amanota amajana 781 Jacqueline Maombe yarafise amajana 572 ama Claire Kanyana amajana 518 Emelienne Yope amajana 290 Eliane Nimpaye yarafise amajwi 49 ama Georgetta Nibigira amajwi 35 Viviane Sinzoyiba arafise amanota 28 ama Imani Estera yarafise inota rimwe mbiga adijo aho onye kuri urwo ruhande nyene tumaze kuja imbere y'abajaji tumaze kudefira tumaze kuza kuvuga imigambi yacu tugiye kurangura kumva bwa bwenge bwabo kumva bwa bwiza bwo mu mutwe atari bwa bwiza bwo ku mubiri dushoka tubona byari byifashe gute ninde yashoye gutahukana ikibanza cyo kwitwa Miss Burundi 2022 muri USA. Ubu akakanya turiko turavugana wa muduga w'umuruturutu ubu uri kugendesha neza na neza Emelienne yo kandi ubona yuko bakibaza bashikiriza adijo ego bakibagushikiriza aho nyene urufunguruzo nta bintu byo kukubwira ati uzozejo canke ngo ubari gusanza aha ngo bitumeze gutya oya uwo mwanya nyene yagiye awutwaye nguretse rero ko wabaye wa mbere ngo uko biri kose ngitike igusubiza ahubwo bategeza kuyiguha guhama n'amajwi y'abantu bashoboye kugutora bagabuye na kabiri yajya amafaranga uciyaronka y'amahera bari korari hakurya website uciyaronka hama uretse n'ivyo vyose kandi wafashe ikibanza ca kabiri ategezwa kucaronka amadolari 2,000 ama nuwa gatatu akaronka amadolari 1,000 aho rero kuata umuntu wese ari mwihiganwa ntagenda gute wari kuja mwihiganwa utegezwa kuronka amate aho rero turabe amajwi bafise gabuye na kabiri ayo mahera barayafise of course niko imeze mbiga adijo uno musi twoca twiga mu wiki muri bya bindi vyigera kuba abigeme bangoma hakagenda habibi ntibarahabwa imiduga mbega twoca dutora karero yakahe kuri baba diaspora babarundi bakorera hanze y'igihugu twari irengagije bakavuga bati nitwe tuzoja kwibutsa nitwe tuzoza gutanga karero keza na cyane ko bo bavuga bati ijambo ry'umukuru w'igihugu ijambo ryanye n'icubahiro Evariste ndayishimiye byaratumye ya migambi twari dufise muri twebwe mu mitwe mu mitima tugishira habona tureka gutinya ahubwo tugakora imigabo n'imigambi ndetse abarundi bari mu gisagara ca Bujumbura hagati mu gihugu bakabagiye kuturabira ka karero uno munsi muri Dicobu n'abandi bari hanze y'igihugu ndetse mu bihugu bitandukanye n'isi yetazeni gusa bari korarangura imigambi ubona twubakora ka karero kameze gutegadije kugira ngo ivyo ngani bize byame bivugwa nabi gusa nizere yuko akarorero kabonetse kwanza ducinga kuri Dicobu nyene hamwe umuntu yoba yitanze n'ingufu ziwe kaja mu higanwa hamakaronka kagashimye adashobora gukoresha neza nk'akarorero umuntu yatahanya agashimwe no musikobona gatana n'amaguru uno musingo wabaye umuririnzi w'umwaka mugabo naye taxi ugasanga ntayafise
rero turabe akarorero hamwe umuririmbyi impano yiwe imubesheho hama na kwa kundi tuba dushaka yuko aduteramisha turyoherwe yuko nawe abaye mu buzima bwiza. Yes, niko bimeze kandi niko bigomba komera, ndetse urabona yuko abo bakobwa bari bameze neza basharije bikwije bimeze neza cyane. Benshi baravuga ngo aba diaspora ntibikwiza DJ, ariko bari bikwije cyane, bari basa n'abarundi kazi. Yes, mbega ku ruhande rwo baririmbyi byari byifashe gute? Bari bande nindi yatahukanye ikibanza ca mbere wa muduga w'amadolari 35,000 n'ijana. Wamaze kumva yuko ya Hyundai yamaze gutahukana umwigeme Yop, ubona yuko yari vala amadolari 28,000 avana mu bihumbi mu madolari mu miliyoni 84 z'amarundi. Mbega nawe urifuza kubona bino bintu bibaye ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu byifashe gute? Yes, nkuko byari bimeze ya DJ nawe ariko dukurikirana ku ruhande rw'abaririmbyi yari Dom Brighton Nziza Desire MM Young Spirit Dikesh Paterne HP ndetse na MT number 1 hamwe n'umuririmbyi Kokodo we atashoboye kuboneka, ndetse ubona yuko ibintu byari bimeze uko adijo, ndetse abaririmbyi bose uko ari batandatu bashoboye kuboneka muri ico kibanza bakoze performance imeze neza, aho ubona yuko n'umuririmbyi wa mo special artist yabanje arakora performance imbere yuko abo bose ibyo byose biza kuba mu nyuma aragaruka inyuma yuko ihiganwa ryasa nk'iriheze aryohera abahari, ndetse na bendi yiwe ku makuru dukora ngaho muri Memphis Tennessee ubona yuko byari bimeze neza. Mbega Gadijo waza yuko byagenze gute? Umuririmbyi yaje mu kibanza cya gatandatu yari Paterne HP, umuririmbyi yaje mu kibanza cya gatanu yari Dikesh, umuririmbyi yaje mu kibanza cya kane yari Young Spirit MM, afata ikibanza cya gatatu. Uzi neza yuko mu mavoti yari mu kibanza cya mbere, ariko kandi Nziza Desire yafashe ikibanza kigira kabiri kuko numwe mu baririmbyi bashoboye kumenyekana cyane muri kino gihe muri no mwaka duhejeje, aho ubona ngaha mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'aba diaspora bari basanzwe bamuhoze ya DJ. Warumvise amateka yakoreye ngaho mu gisagara cya Kigali ubwo yabavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gace Kigali kugira ashike Bujumbura. Urabona yuko yagumye mu bantu nibaza ko ari bimwe mu bintu byamuhaye amanota, ariko kandi Dom Brighton ni umwe mu ba diaspora bagerageje gukora cyane, naho wabona yuko yabanje kuruhuka. Urabona yuko mu kibanza atari karakora wasanga bendi label yiwe bariko barasohora ibikorwa, yagumye mu bantu kuko uvuze we love music wagarukana Dom Brighton, ariko Dom Brighton nawe yigeze hagarara yaramenyekanye cyane ko bigiye bitandukanye. Mu nyuma haraza kuba cya kibazo cyabahuza we na Satbi yuko bafungishanije, inyuma y'ikijya kibazo atani indwi zibiri zihaciye acarasora indirimbo ari kumwe na Sasha Mula, indirimbo ubona yuko yise Profile, indirimbo yakunzwe cyane Hollywoodwa bitandukanye, ndetse ubona yuko ari n'umwe mu baririmbyi ariko baraboneka mu masho atandukanye, ubona yuko mu manza mu mariage ubona yuko babatuma kubana baririmbyi ya DJ. Je ndamaze kubona yuko nino gusume ngo abantu bakora mu mariage ntibibuka baririmbyi, ariko urabona yuko hanze y'igihugu biba bimeze neza cyane. Umukiye buririmbyi yaje mu kibanza cya mbere ni Dom Bright, ubona yuko yaciye ahabwa na yani Sun Vogue 2022, ubona yuko yari vara amadolari 35,000 yabonetse yicayemwo nkuko Miss yabonetse yicayemwo byari bimeze neza DJ. Yes, yo je novuga yuko kujya nyene tuvuga ati mu mahiganwa hategerezwa kuboneka uwa mbere. Dom Bright ngo basaba umuririmbyi yategerezwa gukora byinshi cyane 2022 2021 agashimwe, ahubwo ngira agiye kongereza. Ahubwo cyo ndiko ndibaza Alan, none ko bavuga ati umuririmbyi atowe ategerezwa kucagira collabo agendera Burundi. Dom Bright asanzwe agendera Burundi cyane gose, afise n'amakolabo, asanzwe akora amakolabo. Je nizere ko azoba ari ibikorwa bindi bigiye byongera ku bindi asanzwe afite. Ahiri wahishije ya DJ muri ico gihe nyene ye ntandwi yari iheze. Dom Bright akoze ikintu bita kwerekana album yiwe ku bantu yahaye ubutumire, aho ndavuga yuko na engineer Pasteur bagenze nkuko nabivuze yarashoye kuboneka amwe muri abantu bari bahawe ubutumire. Ubona yuko Dom Bright yerekanye indirimbo ziwe ziri muri album. Warumvise yuko ari album irimo indirimbo ari kumwe n'aba Big Fizzo, harimo indirimbo ari kumwe n'aba Tanzania, yaraciye mu Rwanda of course. Urabona yuko Adijo na Sasha Mula bwiwe yaragerageje kuyerekana, abona yuko ari imwe muri album bamaze kwerekana n'ivyapa nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri film tutarashobora kumenya ngo ni yahe. Urabona yuko si bya bindi bakora ngo ibintu by'amafish ugasanga bakoze design gusa. Urabona yuko The Bright ariko arabyifatamwe neza Adijo. Je nibaza yuko nakanye ko kugira ngo dushobore kubona abaririmbyi b'abarundi bari hanze y'igihugu bakora, kuko nimba iki kintu kije nk'umuduga urinze ubona umuntu atwaye Vogue miliyoni 100 ukazubona uwundi atwaye Hyundai miliyoni 80, biraza gutuma nawe ukora, biraza gutuma ukanguka ukagira ati reka nkore. Ariko Adijo urabona yuko abaririmbyi ba diaspora cyane cyane Amerika bariko baragerageza gushiramwe inguvu, kandi n'aba sponsors babo bariko baragerageza gushiramwe inguvu, kuko urabona nk'ino rihiganwa yarahawe sponsor imeze neza. Biga aba sponsors
yaba ba diaspora ndetse n'amakampanies ngaha mu Burundi hari icyo yo kwiga ku ba sponsors bakoze muri ico gikorwa jivuna ari byinshi ahubwo bo kwiga kugira urazi ko iyo watanze sponsor yawe bituma n'igikorwa ugikurikirana umenya ati byagenze gutya byaheze gutya donc iyo usohoye uburyo bwawe urakurikirana n'igikorwa ugiye gukora rero nimwabikora gutyo mugatera intege abaririmbyi ndetse n'abamisi bizotuma abigeme b'ubwenge bose tutabasiga inyuma dijo abigeme b'ubwenge bazoboneka ari benshi hamwe twofata mu ntara hose tuza turatora umwe umukobwa aserukira swate ibitoki aserukira muyinga aserukira tukuzuza abigeme benshi bafise ubwenge bizovugana babandi bita ngo beza ku mubiri bahora batinya kwiyandikisha kubera ko ntitwataye ikintu kiboneka kiba kiriyo baza kwiyandikisha erega hari n'igihe usanga bajya beza ku mubiri baba bari beza no mu mutwe cyane bigatuma turonka umukobwa mwiza mu mutwe ndetse no ku mubiri biro biryoshe cyane turiko ibyo nivyo gukritika ngo Miss ni mubi hasi uko yari shaka kubera ko batatoye wa wundi wari wifuza je nibaza yuko akanyaraka iyi yari exclusive kugira ngo tuze tumenyeshe ingene byariko biragenda ngaho muri Memphis Tennessee ayandi makuru akurikira turaza kubatohoreza kugira ngo tuzoce tuyabaha ku munsi wejo aho ubona yuko umwanya ku mwanya tuzabwira ibyagiye birahaba hazobaho amadetail atandukanye ya dijo ubu bwagiye burahaba nimba ari showbiz yagira haba nibaza yuko antene ziri hariya muri Tanzania z'Ubumwe za Amerika nkuko dijo yari kuba ariyo mwa kino gihe ariko atigeze ashobora gushika be na HD kugira ngo batuzane amakuru ameze neza nibaza yuko next year bazoba bariyo ariko kandi twarashoboye gutuma kugira ngo baturonderere amakuru ameze neza haba hariya muri Memphis ndetse no ngaho muri Kentucky ubona yuko mu kanya gatoyi tuza kurondera amakuru ameze neza biravugwa neza ko muri Kentucky muri tuvugane ho bari bafise n'abavuzi b'ingoma baje kuryosha ibirori bakiriye abashitsi byari biryoshe cyane ya dijo reka tubasabe yuko babandanye bakurikirana Indundi TV nanagushimira ku kanya kawe dijo reka nanje ndagushimire cyane twongera dushimira namwe mwafasha akanya ko kudukurikirana akaensolite gatoyi ngo bababwiye bavuze impundu barakoma indungo impundu rero ngo yafise ukuntu ivuzwa rero twibaze yuko naho bari mu mahanga bategeza guma turaba ivy'ikirundi reka je ndabashimire byinshi tuzogenda tubibatohoreza nongera ndabifuriza amahoro mugire aho muba mwubahwe ja bless